uretse ba nyakubahwa kubaha ikaze cyane cyane numvise ko abaje baserukiye fondasiyo Ngoga Patrick. Iyo tuvuze Ngoga je numva byinshi n'ingoga. Tugira rero ingoga yo gukunda umupira w'amaguru. Uretse ko umupira w'amaguru wari usanzwe uryoshe, uwuno munsi wari wagakura n'umukino uryoshye cyane mutari mumenyereye, kandi nizeye ko abanyecibitoke namwe mugiye kurondera ba bandi bagendana ubumuga ntimunyegeze impano zabo kugira ngo mubaserure tubandanye kino gikorwa. Murabinyemereye? Muragiye kubwira ababyeyi abo muvukana bagendana ubumuga kugira ngo baseruke ntimugume mubanyegeje. Murabyemeye? Tubasabe rero ntimuze mutumare amaze nko mu ntara ya Cibitoke kugira ngo ibikorwa bibereye ngaha bize bibandanye. Twumvise ko hari imigwi ibiri, umugwi wa FC Cibitoke n'umugwi wa Bujumbura. Turashoboye. Ubu rero wa FC Cibitoke ubandanye ntuzime, baze badodore ku ntara tuzobafasha. Cibitoke oye! Cibitoke oye! Banyakubahwa nta byinshi novuga, hanini no kugaragaza umunezero mbonye irisinzi ry'abantu nivyerekana yuko urukino rwari ruryoshe cyane kandi ruryoshe rwose, nta n'umuntu n'umwe yatashe. Rero kabuhanuzi babura amatara ajejwe inkino, mu byo ajejwe harimo inkino. Numvise ko ari ukuzunguruka igihugu cose, muzoze murambwira umunsi kugira ngo tuzozungurukane ico gihugu cose. Nta birebire rero, hanini ni umunezero no kugira dushigikire inkino, na cane cane urwaruka rwuzuye ngaho rwari kuba ruri mu bindi ariko twaje kwirabira umupira. Hako twoza turarondera abana bagiye mu bintazi, twopfuma tubaraba bariko barakina umupira, barorera umupira. Hanini rero kwari kubaha ikaze, mururanike mu mwanya wose muze kumara ngaha. Mu Cibitoke hararyoshe, umutekano ni wose mwabibonye. Turifuje no kurara ko mworara, dutembere no kwidogodogo. Imana ibahezagire. Urakoze cyane. Dutega amatwi ijambo ry'userukira urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi, agisha dushikiriza umunezero. Murakoze. Cibitoke oye! Urukundo FC oye! Turashoboye FC oye! Ndanezerewe cyane gushyigikira fondasiyo Ngoga Patrick hamwe na federasiyo gushyigikira abasanzwe bagendana ubumuga, ariko tugatungana gashaka k'umugani w'ifondasiyo. Rero fondasiyo Ngoga Patrick bari kumwe na federasiyo baraje kwiga umunsi wa mbere bakubwira inkunga bafitiye abantu bagendana ubumuga bashaka gukina umupira w'amaguru. Natwe twari dusanzwe tuwongoreye football, ndabyana kuko asanzwe nzi n'ibyo bize, abanzi icyo bita football. Ndemeye kubashyigikira aho muzoba ndi, aho muzaganira uzahagarara. Uyu munsi rero ndanezerewe kubona abantu bakina neza, ndabifurije gusohoka hanze muterampunga. Twazaniye imana abakinnyi bose bakinnye y'ibihumbi amajana abiri. Igihe cyose umuntu yitera iteka amutera iteka ntibamwe, iyo umuntu ahagurutse amushyigikira ntibamwe. Turasabye mukomeze urukino rutakinwa mu Burundi gusa, rukinwa ku isi yose. Turabasabye muze mutume idarapo ry'Uburundi rihungabana mu bihugu bitandukanye. Za ndirimbo nziza zize zivugwe mu bihugu bitandukanye. Imana ibane namwe,
jewe ku izina ryanje nitwa Justin Wimana. Yego hamwe. Justin Kumana kuba atakuzi burya imbere yo kuba kuno mwanya ukuri. Kero bakina umupira w'amaguru neza. Yego kabisa je nari nsanzwe. Wavukiye ryari atakuje umupira ryari? Bohama. Je mvukira mu ntara ya Bujumbura rirari. Yego nkaba natanguye gukina umupira nk'ikirakana gatoyi. Ubu unye kuno mwanya aho mugeze aheze amezi atari make mutanguye kino rukino muri Fondation Ngoga Patrick. Aho mugeze ubwo mugeze ko bararushima. Asha vraiment turashima cyane turashima kabisa. Yego ntitwidoga kabisa ibintu bimeze neza. Yego cyane. Yageze gute imvune wayirose gute? Abo je nyene abo byarashise na accident nk'ikire. Abo je byasene Yego byashite ndagira accident nk'ikirakana gatoya. Yego ndagira accident daye modokari. Yego hama cyanda bikuriramo nyene ndabikuriramo. Utaravunika utaragira ikibazo wari ufise indoto zo gushika kure mu mupira w'amaguru. Yego cyane gose naye ndazifise ukubera nkaje umupira w'amaguru nkaje ndawukunda cyane kandi umupira w'amaguru je uri mu maraso yiwanje. Wagomba gushika kure nk'uwo mukino. Abo je abakinyi ni benshi beza ukunda umukinyi wahe? Yego meje ndakunda kwiasocia cyane ku mukinyi Cristiano Ronaldo. Yego Cristiano Ronaldo yaranyigishije ibintu byinshi. Yego kabisa. Abakinyi b'abarundi ukunda umukinyi wawe? Abo makinyi b'abarundi je ndakunda Fiston Abdulrazak. Ubu nyene uru rukino nta misi myinshi yeze rutanguye twari kumwe mu ngagara byibuka. Imbere ku rukino ruza cyane imbere ko bashyira hamwe warakina wasanzwe ukina. Yego meje natera agapira mu bande abantu nyene bafisa amaguru yose bafisa amaguru akwiye tugakina na agapira nyene bikagenda neza. Yego hari anye ku campus Kiriri. Twabonye Apotre Manirakiza aguhaye agashimwe mbega atabanga nagashimwe kameze gute? Bo Asha kabisa hagashimwe. Yego kameze neza naho tutaragafondora tukaraba. Yego kameze neza turavyizeye. Iyi ni ntari ya kabiri mugiyemo muri Fondation Ngoga Patrick. Aho mugeze aho mukinira abona bakira gute ko bataramenye runo rukino rw'umupira w'amaguru kubagendana ubumuga. Kabisa baratwakira neza cyane baratwakira neza no kuri. Yego kabisa aho tugiye hose turabona ko akanyamuneza mu bantu bose. Yego kabisa baratunezerereho. Twumvise amakuru ko wagiye kuba champion national baje kuzunguruka intara. Nyuma champion national hashobora kuzoba ikipe nkuru y'igihugu mu migambi ya Fondation Ngoga Patrick. Kugira ngo bigende neza cyane gose musaba gushigikirwa gute namwe nk'abakinyi. Asha kabisa turasaba gushigikirwa nk'abakinyi nyene nk'abandi bafise amaguru akwiye. Yego kuko habe natwe kugerabona ko turashoboye. Yego turashoboye kabisa ilfo yuko dushobora kuronka ama sponsor. Yego kabisa kakamo turagatumye mukuru w'igihugu. Asha kabisa sa Yego marabe kuntu yobikora kabisa ibintu birandanye bigenda neza dutera imbere nk'abandi Yego kabisa. Nawe tubwira amazina yawe naho usanzwe uva watangukina umupira imbere ko ubuko. Amazina yanje ni Salum Mirakoze nkaba mu Kanyosha muri quartier Kajiji ku ry'umunani. Je namugaye nkiri umwana muto cyane canja mu kigo ca Institut Saint-Kizito ngaho mu Ngagara niho nakuriye tubana n'abandi bana bagendana ubumuga hama ndagira esprit nanje yo gukunda umupira ndabikuriramo ndabikunda amaduhura n'uno muvyeyi Ngoga Patrick aratwereka yuko natwe dushoboye turi intwari zishoboye cyane cha turitabira muri runo rukino. Ubu umaje gutsindwa n'ino equipe bitsindo bitari bike kabonye witanze n'icabonetse nawe wagitsinze match wayibonye gute mwagorewe? Twe twagerageje gukina hagati yacu niho hagiye kumera nawe ice ca kabiri hama turabura equilibre yo kubafata hama nabo bararonka ibitsindo vyoroshe cyane. Uko akina umupira w'amaguru bakurikirana hafi nawe kubwa umupira w'amaguru n'uyuhe cyitegerezo cawe mu Burundi ni burayi? Mu Burundi umujere nkunda ni Saidi Nibazongize. Saidi Nibazongize hanze Kylian Mbappe. Utaravunika wari ufise indoto yo gutera imbere ugashika kure mu mupira w'amaguru? Nari ndayifise. Wagomba gushika nk'ugwego rw'umukinyi wawe? Gutera imbere narabiye ku bandi ngakora ivyo wanje nyene nkiyubakira izina ry'iwanje.
wagiye kubana mugiye kubana mu zindi ntara ndetse na champion national niki usaba fondation Ngoga Patrick niki usaba abo muzogendera mugiye gukiniraho niki usaba igihugu cyo dusaba igihugu n'uburyo hama handi hantu hose ari abana bagendana ubumuga bashobore kubarekura tubereke tubigishe kuko abantu bamugaye nabo ni n'abantu nk'abandi apana ko abantu baguma babegeza kure nk'abantu menga sibirimwa nk'abandi. Ngoga Patrick nawe muri fondation Ngoga Patrick tumusaba kudacika intege kwama dusabira hama Imana imuhezagira. Bakoze cyane salute.